muri Burundi Film Academy rero hariyo inkuru nziza abantu benshi bakunda kumbaza muvuga ati one boy uzotubarize umunsi Libert azosubira guhamagara abantu kugira ngo yigishe kugira ngo asubire kwigisha. Rero Libert yamaze kuba yabisinye ko guhera itarike 8 z'ukwezi kwa mbere gushika ku itarike 8 z'ukwezi kwa kabiri 8 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka nyene turimo 2026 azoba ariko agarana email mushaka kumwandikira ko nimba utari hano hafi hama akaguha urutonde rw'ibisabwa kugira ngo ushobore kuja mu banyeshure bazokwiga gukina filime hamwe nawe uzoba icyamamare ushaka gukina filime nka FEU ROUGE. Muri makuru dufise mu kano kanya nuko umuririmbyi King Love yamaze ko ashira hanze indirimbo yiwe yise Vibe, indirimbo iryoshe kabisa, indirimbo imeze neza. Rero ugomba kuyumviriza ino ndirimbo ushobora kwandika King Love muri YouTube King Love hama ukumviriza indirimbo yiwe yise Vibe, yise Vibe. Ugomba kuyibona byihuse wandike King Love Vibe, King Love Vibe. Haso Music. Hello, eyo. Ino ndirimbo rero novuga ko iri mu mudiho wa iri mu mudiho bakuvugisha baraterana bakavuga kuri kibazo nawe wagwana WhatsApp basically all it is shop one baby let's get from JT Padaze KBBC hibisanzwe no munsi reka tuvuge ku makuru ariko Burundi Film Academy ndavuga kwa Soro hariya kwa Libert hariya kwa Ira mwite ukushaka amaze kora byinshi bimuha amazina kabisa bituma abantu bafisa kwinshi bamwe kungene kwinshi bamwita muri Burundi Film Academy rero hariyo inkuru nziza abantu benshi bakunda kumbaza muvuga ati one boy uzotubarize umunsi Libert azosubira guhamagara abantu kugira ngo yigishe kugira ngo asubire kwigisha. Rero Libert yamaze kuba yabisinye ko guhera itarike 8 z'ukwezi kwa mbere gushika ku itarike 8 z'ukwezi kwa kabiri 8 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka nyene turimo 2026 azoba ariko arakira abantu mwifuza kwiga yarananditse rero ibyo mubazo mwifuza kwiga abantu mwifuza kwiga kwandika filime, abantu mwifuza kuyobora filime ndavuga ku directinga, abantu mwifuza kwandika filime, kumenya gutondeka ama script, kumenya kuyandika neza, abantu mwifuza no kudirectinga, abantu mwifuza kumenya guhinyanyura amafilime n'ibindi byinshi. Yamaze kwandika ko imiryango iruguruye ku bantu mwifuza kwiga. Rero mwifuza kubaza byinshi ndaza kubashirira ikava muri kino kiganiro, ndabashira muri ikava muri kino kiganiro kugira ngo mushobore kubona amanimero mushaka gucako na mushaka kubona byose ingene bitunganije, aho mushaka guhamagarana email mushaka kumwandikira ko nimba utari hano hafi hama akaguha urutonde rw'ibisabwa kugira ngo ushobore kuja mu banyeshure bazokwiga gukina filime hamwe nawe uzoba icyamamare ushaka gukina filime nka FEU ROUGE mu minsi iza. Uzoshaka gukina filime nk'izindi nyene ubona ziriko ziratwika nawe zikuryohera nka za Parma n'izindi nyinshi maze kubona zikinirwa muri Burundi Film Academy maze zikaguha imbaraga zo kumva nyene nawe wosubira woguma ukurikirana filime y'abarundi, sibyo? Yo niyo makuru avuye kwa Libert. Yandi makuru dufise mu kano kanya nuko umuririmbyi King Love yamaze ko ashira hanze indirimbo yiwe yise Vibe, indirimbo iryoshe kabisa, indirimbo imeze neza. Rero ugomba kuyumviriza ino ndirimbo ushobora kwandika King Love muri YouTube King Love hama ukumviriza indirimbo yiwe yise Vibe, yise Vibe. Ugomba kuyibona byihuse wandike King Love Vibe, King Love Vibe, indirimbo uciyibona kabisa byihuse. Indirimbo kuno ndirimbo ya King Love reka ndaguhonje akantu gato cyane, cyane kugira ngo ube wumviriza kabisa ingene ibintu bimeze neza. Wumviriza indirimbo iraryoshe cyane kabisa kandi ntugaye twagiye. Haso Music. Hello, eyo.
ino ndirimbo rero navuga ko iri mu mudiho wa iri mu mudiho yavuze ngo ni umudiho wa yavuze ko ari umudiho wa Afro Congo ni umudiho wa Afro Congo. Ni indirimbo rero iri mu mudiho wa Afro Congo kabisa, indirimbo iryoshe cyane. Reka senda guhonje kantu gatoyi gose ubiriza agashaha karurumba n'abandi bapinga nabo barayatutsa banyita kingi twende wagwa banyita kingi banyita kingi okay. Ino ndirimbo irafise ubutumwa rero, ino ndirimbo ifise ubutumwa bwinshi kandi buryoshe. Nta muntu numwe adafise intango yiwe, nta muntu nawe wenyene uri kurandaba urafise aho wahereye mu vyukora. Nimba uri umudandaza urafise aho wahereye, nimba uri umubumvyi, nimba ukora ikintu kira kintu cyose ukora urafise aho wahereye, kandi intango yawe ntiyashotse banziza. Abantu baragututse, abantu barakubwiye amajambo, abantu baravuze ati ivyo bintu ugiyemwe ni by'abasazi, ivyo bintu ugiyemwe ntibivara, ivyo bintu ugiyemwe ntibiriha, ivyo bintu bumva amajambo biraguca intege, byankanye urahako no kubiheba. Ariko wifatikanije na King Love urashobora kuvuga ati natanguye muvuma muvuga ngo taho nzoshika, ariko uno munsi mumpamagara mu izina uno munsi amuhamagara mu izina. Nawe avuga ati natanguye muvuma, natanguye mugira gute, natanguye mufata ko mushaka, ariko uno munsi hatari, uno munsi muhamagara mu izina. Rero ino ndirimbo ni yawe ni yanje, tushaka kuyigira hit, turashaka kuyigira indirimbo ikunzwe n'abantu, ikunzwe hose, kugira ngo na King Love wenyene ubwiwe yumve kabisa ko ari indirimbo iryoshe cyane, kubera ko ni indirimbo iri mu butumwa bwawe, ni indirimbo iri mu butumwa bwawe ushaka kubwira bajye abantu baguciye intege igihe utangura ku kazi kawe uri kurakora, cyangwa igihe utangura ibyo urimo. Hari gen dufate nk'ubu nimba uciga ukiri n'umunyeshuri, hari n'abantu usanga baguciye intege bavuga ati wowe nabwo wiga nta kazi uzoronka, ntawe tuzoshika kubera swa turakuze, urakuze wigana n'ubwana butoyi. Rero indirimbo si umuririmbyi gusa, indirimbo niyo umuntu uwo ari we wese, niyo ndirimbo iragutse niyo umuntu wese. Rero ino ndirimbo nawe ushobora kuyigira iyawe, kugira ngo nawe unjoyinge hamwe na King Love, utangura umwaka uvuga ati none ko natanguye yigira nte, mwavuga ko hataho nzoshika ubundi muri 2026 babwa ati no mwaka namaze nugera muri 2026, ariko mwavuga ati nta hamwe nzoshika, ariko no munsi sha gusanga wicaye mu biro, kandi bahora bavuga ngo ntaho uzokwigeza, ntaho uzokwishikana. Kavuze nk'uraho ngo bahora mutwenga ngo ntazokwishikana, avuga ati kumbe ya mivugo bahora bamvuma, ngira ngo ubu yaramfashe, kubera ubu nta hantu nje nishikana, hano hose ngomba kuja ndahajanwa n'akaduga nagutse. Niyo mpamvu rero arige usanga bahora bavuga ati ntaho uzoshika, ntaho uzogira hano, ugasanga ubu wama mu nda y'indege, sivyo wama mu nzira iri kuzana imizigo. Nitanje bana, nitanje rero umva nta muntu numwe adafise hahise hiwe, nta muntu numwe adafise kahise kiwe. Rero nawe uko biri kose wifatikanye na King Love, hama tubandanirize. Rero ndakubwira ati amakuru nagufitiye no munsi yarayo yonyene, ndakubwira ko twariko nako ndakubwira amakuru yo muri Burundi Film Academy, aho ndakubwira ko bamaze kuba bugurura imiryango kugira ngo bakire abantu bashasha. Nimwe muri benshi mwahora mumbaza ngo One Boy tubarize libert n'ibyari azosanga tutangura kwakira abantu. Rero inkuru nziza nabazane nuko imyango yamaze kwa yugurura guhera ejo hahise itariki 8 gushika itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri, ukwezi kose yatanze. Ndibaza ko nawe uzoba wamaze kuba wamutelefone cyangwa wabatelefone, nimero zabo ndaza kuzibaha muri kiganiro, hama mushobore kubabaza byinshi kugira ngo mutahure byinshi. Reka ndababwira ati ndabakunda cyane. One Boy Virus kira from Jet Paradise KBBC, iyi ni Kutiv 257, iki ni kiganiro Burundi Talent. Ndabakunda cyane, ciao ciao, hasta la vista.